Turashimiye Imana Data wa twese wo mwijuru itugiriye ubuntu tukaba twarangije indwi amahoro kandi tukaba dutanguye iyindi. Birashoboka ko muri ino ndwi wahuye n'ibintu byinshi. Birashoboka ko umutima wawe warushe ukababara. Ariko kandi hariho n'ivyizigiro byo gutabagwa. Imana ishimwe. Uru rero iki ni cyaganiro urufatiro rw'amasengesho duhora dusangira kugira ngo dusengereko umuntu aronka ijambo ashobora kugenderako iriyinga ryose. Twagomba dusangira amajambo y'Imana ari mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice ca kabiri n'umurongo wa 19. Haravuga ngo ariko itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye. Ryanditse ko iki kimenyetso ngo Uhoraho araza biwe. Kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana umukozi w'Imana yandikiye umwana wiwe mu kwizera yitwa Timoteyo. Yaramaze kumubarira ibitari bike. Usomye uhereye mu gice ca mbere ciki gitabo yaramuhanuye, aramubwira ivyo gushikama, aramubwira ivyo kugira umwete, kandi aramubwira ko akwiye no kuzibukira ibihari muri iki gice turiko turasoma. No aramubwira ati mwananje Timoteyo, hari ikintu ukwiye kwirinda, hari ikintu ukwiye kumenya. Izina ry'Imana nukwiye kurikoresha mu bintu bitagira ikimazi. Wiyubare kuko Imana yacu dukorera ni Imana ihambaye, ni Imana ikomeye, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana itegeka imisozi, ni Imana itegeka umuyaga, ni Imana ivuga ururimi ivuze amafi y'ibwina mu kuzimu akumva. Aramubwira ati rero iyi Mana twizigiye mwana wanje Timoteyo, urufatiro rwo kubaka kuri Imana yacu, urufatiro dufise, fondation turiko ngaha ku murongo w'9. Aramubwira ngo ari kwitanguriro ry'Imana ryo kubakako rirakomeye, riri kwikimenyetso ngo Uhoraho araza biwe. Imana ishimwe. Ngo kandi umuntu avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya, areke ivyo kugabitanya. Biratangaje cyane kubona abantu benshi bari mw'isi bitwa ko bazi Imana, bitwa ko bakorera Imana, bitwa uko bitwa mu madini yabo, bameze uko bameze n'icubahiro bafise, kandi bamwe bavuga izina ry'Imana ariko kugabitanya bikanka kuva mu ngeso zabo, ariko gukora ibibi bikanka kuva mu ngeso zabo, ariko gukora ibizira bikanka kuva muri bo. None rero Paulo arabahanura, arababwira ngo umuntu wese agomba kuvuga izina ry'Imana nahebe kugabitanya, nave mu bigabitanyo. Ikigira kabiri, Uhoraho araza biwe. Birashoboka ko uri kuraca mu bihe bigoye, birashoboka kumenga Imana yarakwibagiye, yaraguhevye, birashoboka kumenga abantu baragutaye, ariko nagira ndakubwire ngo Imana iraza abantu bayo. Nawe w'Imana irakuzi, n'ivyo uri kuracamwo irabizi, kandi irashoboye kugutabara, irashoboye kugukiza, irashoboye kugirira neza. Wewe gusa uyizere. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Mana turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana igororotse, uri Imana iza abantu bayo, umuntu wese uramuzi n'izina ryiwe, kandi urashoboye kumutabara no kumukiza.
niwumve Mana umuntu wese ariko aragutakambira, umuntu wese ariko aragusenga, wumva gusenga kwiwe, umugirire neza muri iyi ndwi dutanguye. Umuntu wese azogenda abona intsinzi y'Imana, umuntu wese azogenda abona ukuboko kw'Imana kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.